muri benshi muri kumurakurikirana ibiganiro vy'iradiyo Kazoza FM. Kaze mwiriwe cane, kaze mu kiganiro KU.ZÍKO, ikiganiro KU.ZÍKO aho tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Iganiro KU.ZÍKO mugikurikirana iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 2. Kaze rero, kaze wewe muvyeyi, kaze wewe mupapa, kaze wewe mwana, kaze wewe kibondo, kaze wewe gwaru kuri kurakurikirana iganiro KU.ZÍKO. Uyu munsi ni gwawe, uyu munsi nawe ntugucike, nturengana utavuze mu kiganiro KU.ZÍKO. Iganiro KU.ZÍKO mugikurikirana iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro nkuko nemeje kubivuga mu gishikirizo na jewe urukundo Lionnel, tukaba tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Iraja tunga mu binga bw'ivyuma reka radufasha kugira ngo amajwi abashikire neza. Nkuko musanzwe mubizirira ikiganiro KU.ZÍKO mukurikirana kuri radio Kazoza FM juyo gwizo mwimbi jana 3.3. Ico kiganiro iminsi yose tuba dufise abatumire batandukanye bava mu mihingo itandukanye mu mice itandukanye y'akaranga ko mu Burundi. Uno munsi ni munsi wa gatano, ni ku munsi wa gatano tugire gutega basha ndabatwarihe. Reka ndabatware kora amareresi turi kumwe na le Festival International du Cinéma et de l'Audiovisuel du Burundi. Nkaba ndi kumwe rero na babiri mu batsindiye ubushimwe muri Festival. Ibo bamfu bwanje n'amamperi bo bamfu murabizi. Yitwa Lionnel nishimwe. Mwiriwe neza Lionnel. Mwiriwe cyane. Ni sawa. Sawa cyane rwose. Kuri uno munsi washoboye kubwiza umwimbu ko turi kuri Kazoza FM. turagerageza. Lionnel rero akaba yatsindiye agashimwe ko mu mafilme mu mareresi magufi ico bita ngo court métrage. None ireresi ryawe gitwa gute? Ireresi ryanje gitwa mu kirimi cy'igifaransa une vie en couleur. Eko mugera ke cyugishe mu Kirundi. No kuvuga yuko ari ubuzima neza tuka umeze neza. Uwo ni Lionnel nishimwe. Ngira ngo uratubwira byinshi kuvyereka iryo reresi ryawe. Yego cyane. Iburyo hari Amédée Manirakiza. Mwiriwe Amédée. Mwiriwe neza rukundo. Urakomeye. Namahoro. Yego shatwe turamagana amazina y'ikirundi. Manirakiza rukundo na nishimwe. Yego. None wewe nawe watsindiye agashimwe ko mu mareresi maremare. Yego cyane. Nangira ngo nawe uraza kutubwira byinshi kuzirika ireresi ryawe. Nicyo cyanzanye n'ukuri. Ryari gitwa gute? Yitwa ishusho y'umuntu. Ishusho y'umuntu. Wewe gisanzwe kiri mu Kirundi cyane. Yego, bakunze muri ko muratwumviriza rero, kaze namwebwe hano kuko namwe turi kumwe nubwo tutabona muri no studio ya Kazoza FM turi kumwe kubera ko ivyo nshobora kubaza aba batumire bacu namwe murashobora kugira ico muwabajije kugira ngo bigende neza mbe ndabaha akanimero hakiri kare muce mu nyakura canke mu nyandikire canke uko bigenda ngira ngo abaheje kumviriza iganiro gejeje kuba mu kanya imbere y'amakuru babajije ivyerekeye ikiganiro KU.ZÍKO mwavyumvise. Rero kugira ngo mushobore kubanda yamuterera canke mubaza canke mutwishura ku kazo twaje canke mubaza abatumire ni mwakure canke mwandike message isanzwe canke kuri WhatsApp kuri 72 23 23 nimero yoroshe 72 23 72 23 kuri no munsi rero tuko turaganira na nishimwe cyo kimwe hamwe na Manirakiza kuvyerekeye amareresi yabo bakoze. Amareresi arashobora gutahukana ubushimwe bwa Festival y'umwaka w'2022. Mpere kuri nishimwe wavuze uti ireresi ryanje gitwa ubuzima bwiza, donc une vie en couleur mu gifaransa. None wiyumviriye gute kuja muri Festival? Duhere hiyo kuko urumva ndiko ndakora abagenda kubona batari ko barakubona, ndabona ko antuka uracafise imyaka itashika 30. Nta myaka 30 kwiza. Oya kabisa. None biremewe ko tukoza imyaka yawe? Aratinye kuvuga imyaka yawe ko nta kibazo n'uburenganzira bwiwe. Mugabo aracara umusore kabisa, ubona ko akiri umusore akiri mu buyabaga, akiri yo afise hagati y'imyaka ngerageje gutomboza 15 na 30. None ga nishimye ni gute wagiye muri Festival? Wimviye kuja muri Festival? Ihiganwa rya Festival icambere na mbere ihiganwa ari guha ubwizigirwa. Iguha ubwizigirwa kuko ukoze ntabwo maze kumenyekana mu iryo higanwa kuvuga ko ibikorwa bya bikurikirwa abantu bazovyizigira. Abantu bazovyizigira no kuvuga urundi abakina mu bikorwa by'awe ntabwo
ntabwo uzobabura eko ntabwo uzobura abantu bashobora gutanga uburyo kugira ushobore gukora ibintu bisa neza bashobora kugenda wishimikije nk'ubwo bushimwe uba wararonse mu nyuma kugira ushobore kuronka mu nyuma ngene ushobora gukora ibindi bikorwa. None wewe wavuze uti jewe nishimwe ndashaka kuja muri festival gute ryari byagufatiye hehe gute jewe aho byamfatiye nakoze ireresi rya mbere ni telefone yanje ngendanwa hari mihiganwa ryo mu 2021 umwaka uheze iyo reresi yo nayikoze karakantu gato cyane kamara nk'iminota 5 hama turaja miyo higanwa jambo wa kabiri wari yandushije yari afise amasanamu meza cyane mugabo bambwira ati kungene urukurikiranwe ni sawa cyane gose ashaka kugerageza muri festival hari gihe hovamo ikintu hama ndagenda ndadepoza ndayitanze rero Imana irahezagira cyambona bayikunze ucuwa mbere mwari bafise amareresi ya mbere twara ubushimwe butatu ico gihe hama camvuga ati kumbe rero ubushimwe butatu mbega nubuhe wowe twibutse butatu umukinyi wa mbere mwiza umukinyi wa mbere akina neza kwanza hama sanamu nziza n'ireresi ya mbere ngufi nziza neza cyane none ga Manirakiza we nawe byagenze gute nguje wimvire kuja muri festival uno mwaka jewe kuvyiyumvira byatanguye mbere na jewe kubera je nari sanzwe nkora amareresi kuva muri 2012 ngakora nkabona abantu barabishima ariko muga nkaguma numva umengo hari icyo mbuze kubera ko ntarahura n'abandi ibihangange niho rero muri 2017 naja kwipima ndagerageza kuvyukuri naratsinzwe ariko ndabona abandushije ukuntu bakoze narongeye ndasubira ndagerageza ndakora ireresi ariko ico gihe nagomba kuyipresenta donc kuyitanga muri 2020 mu gico gihe festival yabaye mu 2021 cyo ndazana yindi reresi wewe rero urumva ntiwigeze uticize yego gushaka ni sansi daticize ndayizana nico gihe sinatsinze ariko mugabo kandi ndabona nagiye ngira ubunyamwuga nubwo ntatsinda nkabona ni abandi bandusha bakora gute muri 2022 ndasubira ndagerageza ico gihe hoho nakoze ireresi ntavuga ngo nkorera festival ahubwo navuze ni ubu rero ngiye gukora ireresi nkore neza gusa nkore nziza aho ubushobozi bwanje bugera cyaragera igihe cya festival dayizana n'ukuri mbona ndatsinze itsinda ku gihembo ciza kandi barampa n'ibindi bihembo ku ruhande ndanezerwa neza cyane muti umwe ati jewe nabanje kugerageza nkoresha telefone hanyuma wa kabiri ncamuga nti umwaka uzo ndashobora kugerageza festival ubundi ati je nahereye kera nguma ngerageza nashikaho nashaka gushikama hama ndateba ndavuga nika nkora ireresi nkiyumviriye festival gusa hama ndayikoze ndayishira muri festival yasha ntiyatsinze gusa ahubwo idinde yagisize hasi none amareresi mpere kuri nishimwe amareresi gukora amareresi wewe gusaba iki nk'umuntu atunganya amareresi bigusaba iki umwanya icambere na mbere kuko urarara amajoro uri kurandika hari gihe uronka akantu kakujemo mu mutwe ubwo ngene utavyutse ngo ucukandika ejo kazoba kakujanye kenshi ndavyandika nko mu telefone yanje hakandika kugira ntikanjane nk'iyo ndi mu bantu mugabo ari nko muhira nguma ndiko ndavyandika rero bintwara umwanya cyo ni cambere iyo bintwaye umwanya iruhande birasaba uburyo ico kintu kinagoye no kubera abantu ugiye kubasaba uburyo ngo batanga uburyo bwabo ngo mu kintu cireresi ntibavyumva cyane kuko ntibumva ingene bishobora guca bugaruka kuko nino amateleviziyo menshi cyane usanga kandi zo bagura kenshi urumva nukuvuga yuko biragoye kuronka umuntu ashiramo uburyo bwiwe kugira ushobore gukora ico gikorwa umva bigutwara umwanya bikagutwara n'uburyo nivyo nta kantu ndazi nta mashuri warinze kukurikirana canke se ibintu wasomye bitabu kugira ngo ushobore kuja muri ivyo by'amareresi oya n'ukuri no banda babesha aja ku mbuga ukiyigisha bagenda ukaraba abandi gende bakora ico no hanura abandi bariko baratwumviriza bakeneye gutera imbere mu mwuga bakeneye gutwara iryo higanwa rya festival mu myaka ikurikira nuko boza bararabira ku bikorwa by'abandi bantu
bajabutse inzuzi bakaraba ingene bikorwa hama bakaza baraba izo reresi zabo kenshi je nka je reresi imwe ndashaka kwiraba nk'inshuro indwi inshuro 10 namaze kwiraba suga ngo niko ndayikunda nuko ijya mbere mashaka gutahura ati bebasha igikoresho bagikoresheje gute kugira baronke isanamu bebasha iyi reresi yanditse gute kugira ashobore kuriza abantu ngaha kugira ashobore kubatwenza ngaha urumva ndayiraba inshuro indwi inshuro 10 suko mba nayikunze nuko gusa mashaka gutahura ingene yayikoze ariko ugiye uraraba amafilime y'amatanzania gusa amafilime yo muri Kongo amafilime yo muri mu gihugu kibanyi uzosanga ata bintu uri kurakora vyiza cyane haraho utagira ego urakoze manira kids we nawe bigusaba iki kugira ngo ukore reresi je rero nkuko yabivuze nta mashure nize nta hantu novuga ko nagiye kwiga ibya cinema kuva ntanguye turetse ko ubu hari uduformation tumwe umuntu azaragira ariko novuga ko ikintu je cambere mpagarara ko bisaba uburyo amafaranga ndayavuga mu mazina yayo amafaranga iyo je maze kubona amafaranga kubera je nk'ubu mwanya namaze muri mwireresi nagiye ntegura inkuru zimwe iyi nkuru nkayitegura nkayiheza nkabika ngaho rero mu gihe maze kubona uburyo jeca ntori imwe muri zimwe mfise cyangwa ugasanga biransaba ko niyumvira yindi inkuru ijanye n'ibihe ndimwo hari ukuntu reresi ifatana n'akantu k'impano umuntu aba afise je nsanzwe ndi n'umwanditsi ntibingora cane ariko ikingora kuronka amahera iyo ndose amahera ashobora gukora ireresi igisigara kingora ni kwegeranya abakinyi cyo bita casting ico naco nyekirancanga kuko mu Burundi si benshi bari donc bavyumva ariko ugerageza gutora hari uja gusaba akakwankira turetse ko ubu bigeze heza usanga hariho benshi bakina filme tubabona Ego radio ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbi kiganiro kiracari kuziko tuko turaganira na nishimwe Lionnel na Manirakiza Amédée bakaba batsindiye ubushimwe bwa Festicab nishimwe yatsindiye agashimwe kamareresi magufi n'ubundi bubiri ku ruhande hama Manirakiza nawe agashimwe kamareresi maremare hano iwacu mu Burundi nibo bagenzi tuko turaganira kuri no munsi jeje je n'urukundo ndacari kuri micro radio ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ikiganiro ni kuziko tuganira ivyerekeye mico nakaranga mu Burundi akanya gatonya cyo tugaruka muri studio tubaze abagenzi bacu kongene amareresi nabo abafasha kugwiza umwimba karimbo ni iyo uzoja tuzojana tubibutse ko mushobora kutwakura kuri 72 23 canke mukatwandikira kandi akabijya nuko mushobora no kutwakura kuri WhatsApp ukaba udafite utuyinite ufite utumega hamagara turakwitaba maze ushoboye kuganira n'abagenzi bacu hama nawe nyene ugira ico wabajije akarimbo rero ko nemeje kubivuga ni iyo uzoja niyo nzoja kabajohere mwego mese muri ko muri bizisamirizi ya Kazoza FM kajoye cyane cyane abagenzi bazogira ubugeni ejo Ikiganiro ni kuziko tuganira ivyerekeye mico nakaranga mu Burundi mukamugikurikirana iminsi yose kuri radio yanyu Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ibice 103 n'ibice bitatu turaronse ubutumwa bwa mbere yanditse ati mwiriwe none nk'iyo reresi y'ishusho y'umuntu canke y'ubuzima bw'amabara la vie en couleur
ko yayise uwo zikenera yo zironka hehe gute mu buryo bwose butandukanye aho umuntu yoronkera ireresi ndi Marcien kumusaga ati izo reresi zanyu uwo zikenera yo zironka hehe ariko mugire ko duhere kuri manera kids ubanze utubwire mu majambo avunaguye ireresi ryawe rivuga iki hama ucu tubwira aho twozikura nyamba tuzigura nyamba tuziraba kuri kumbuga ngurukana bumenyi tubimenye siko ego cyane ireresi yanje ishusho y'umuntu ivuga ku buzima busanzwe bubaho muri ino si mu Burundi n'ahandi hose ni nk'uko kuntu urabona iyo tuvuze ishusho y'umuntu ni nk'uko kuntu ubona umuntu w'umugenzi wawe mugendana mukundana akwitayeho ukagira ngo arakwitayeho koko kumbe mu mutima agutegurira ibibi bikabeje ni kwa kundi mushobora kugendana n'umuntu mukagendana ari wazoguhemukira nukuvuga tugomba kuvuga ko umuntu atamenya umuntu mugendana ninde ahubwo ubona n'ishusho womenya ishusho yiwe ya nyayo y'indani wo kumigwa nawe ubwiwe yomenya ivyo umutegurira wewe nawe yotangara nuko muri make ishusho y'umuntu igomba kuvuga tutagiye ko hama twayisanga hehe ishusho y'umuntu ishusho y'umuntu iri ku rubuga rwa YouTube kuri Inua Cinema canke kuri BMT Buja aho ni kuri YouTube wanditse ishusho y'umuntu n'ukuri niryo zina ryonyene riri kuri YouTube nakobatse nayo tugura tuyiraba gutyo kubona ubu ufitiye amame gucuraba nta kibazo Marcien kumusaga wavyumvise ishusho y'umuntu yoyo ntayo tugura reka tuje kwa wari wahejeje naho gusa tuyisanga kuri YouTube ego hariho nibice bimwe mushobora gusanga kuri Facebook ariko cyane cyane twebwe isohokera kuri YouTube kandi sijya yonyene yabaye kuri muri Festicab ahubwo iraba ibindi bice vyayo birabandanya n'ubu kandi yamisohoka misi yose kuwa gatanu sambiri neza uno no musumbira za gusohoka yasohotse sambiri y'igitondo neza cyane Marcien kumusaga aca byumva hama nishimwe une vie en couleur twayisanga hehe hama wanzu tubwira ikivuga mu majambo avunaguye hama tutubwira naho twayisanga iyo reresi yanje ivuga ku bagwayi bagwaye kanseri kuko ino mu Burundi hari ukuntu umengo ntabwo bitayeho cyane babitaweho cyane gose umuntu aravuga ati ndagwaye kanseri uragwaye kanseri isanzwe umengo si bisanzwe mugabo umengo nibitaweho ukuntu niyo rero nagombye kushira habona hama ndabereke ko nabo nyene umuntu abatahura bamwe tugerageza kubatahura hama iyo reresi yanje ntabwo ndayishira habona kuko ndayifitiye indi migambi nashaka kwirungika ku yandi mahiganwa kujya hariyo Festicab no mu Burundi hari yandi mahiganwa mpuzamakungu rero mu gihe umaze kwishira habona hari igihe batanakwemerera nuko ushobora kujamo mu iryo higanwa bamaze kubona gusa yuko bayirondeye nko kuri YouTube canke bashobora kwironka ategereza kuba ari ahantu umuntu ariha apana ahantu umuntu aja kuraba gutyo nyene kuko babona ati iki kintu kiracubashwe kiracafise akanovera rero jewe niyo migambi ndagifitiye kuvuga ngo mugabo mugenzi inshuti abanyi aho twashoboye kuorganiza gutegura akantu hama baraza bararaba reresi hari ahantu hamwe twayerekanye yego iyi radio yitwa Kazoza FM nijwi ryo kugwiza umwimbo none mwebwe nk'abatunganya amareresi mperi kuri Amédée amareresi agufasha gute kugira ngo ugwize umwimbo mbega aho birashoboka kugwiza umwimbo ukora mu mareresi mbega n'umwuga twovuga tuti urafasha uratanga akazi uratuma tugwiza umwimbo ko cyane gutunganya ireresi n'umwuga si no kuyitunganya gusa no kuyikina n'umwuga kubera bamwe twe twabitanguye tubigira nka kujya aha ni kuziko nka kujya uba wigomba kwigana inkuru kuziko kugira uhejeje kuyivuga abantu bagukomera amashi bamwe niko twabitanguye ariko mu nyuma tuza kubona ko dushobora kubigira umurimo
uno munsi abarundi baratanguye guhurumbira ireresi ntabwo navuga ko dushobora kuyigurisha ahantu henshi hashobora kutuzanira amafaranga menshi ariko kugeza nk'iyi saha jewe Amédée ubu nkora filime gusa nkora ireresi nta kindi nkora kumvira ngaburira ndanayiteze ko kazoza karenze ivyo mbayemo no munsi gushika ino saha hariho n'abandi bantu itunze filime ishusho y'umuntu yakinyemwe abantu bashika ubwa mbere iyi yakinyemwe abantu bashika 11 ya mbere abo bose bararonka akantu batahana no kuvuga nabo nyene kugeza iyi saha batanguye kubona yuko ishobora kubagirira kazoza ejo haza none ishimiweho hoho uracari muto none ubona byokunda yuko amareresi umuntu abaho abeshejweho n'amareresi gusa yego cyane harakantu ahubwo batazi ndabibira akabanga musanzwe bakora amareresi no mu Burundi nabonye Amédée n'uwitwa Fanny barabikorana ari Beri mugabo abandi nabonye ngo ntako barakirengagiza gose mu bisanzwe urashobora gukorera kuri reresi yawe kugira umenyekanisha yandi mashira hamwe mashira hamwe yarakuriha kubera iresi ryawe iza kuraba abantu benshi cyane urumva kuko nkajya amafaranga yo kuri za YouTube zandi usanga ari amafaranga adafaditse gose mugabo ugiye kuri ayandi mashira hamwe novuga yuko baca batanga inoti ifaditse neza uburyo bufaditse hama nibo baca banagaruka mu nyuma bakavuga ati ugiye twarigeze gukorana mu nyuma hanyuma araza batubwira ati twege twaramenye ishirahamwe ryawe vyikora twabonye mireresi kanaka twarabonye ivyo muteka twarabonye imiduga yanyu twarabonye aho mugereza imiduga aho mutangira ibitoro aho mugirani ugasanga koze nk'ireresi aho bakeneye igitoro hose baca nko kuri station kanaka station batanze amahera si pas par hasard yego so kuvuga ngo ni ibintu ngo vyaje gutyo nyene ngo novuga ati ni accident wapi oya ni ibintu baba bateguye bavuganye na nyene iyo station bakavuga ati tugatse gukorera ngaho onye hama uraduhaya naya nuko novuga ibesheje hireresa abantu anyunganire Amédée ego ngerageje kumwunganira nyene dukoresheje akarorero kaboneka urabona nk'ubu unye twakoreye kuri YouTube ushobora kuba uronka abantu 10,000 ku munsi 10,000 ku munsi baraba ego 24 amasaha 28 ireresi wanje ishusho y'umuntu yasohotse no munsi ufise amakenga agenda arabe kuri YouTube urafise 10,000 babiravye ubu ngeze ku 9,000 sindakwiza n'amasaha 12 nukuvuga ndaguhaye nk'akarorero nukuvuga aha anye ndashobora kugenda nkabwira mwene societe kanaka raba abantu bankurikirana no munsi ibintu vyawe tubishize hano abantu 10,000 amasaha 28 bazoba babibonye akavyumva akavuga ati ibi bintu ndashobora kwerekana ibikorwa vyanje ngaha haruhande yaho wumvise ko navuze cyano chaîne zibiri za YouTube jewe mfise BMT ariko mfise yindi inuwa cinema si yanje uyu n'umuntu yaje aravuga ati twumvikana amahera je nzoguha ukore filme zisohokera kuri BMT yawe nta kibazo ukore nkuko warukora ariko ni wanje umpe nanje nzokwama nigize amahera iwawe ziboneka habiri nukuvuga ubwo n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga ukoresha mwireresi bikakuzanira kazoza keza birashoboka turashobora gukora neza cyane radio Kazoza FM ije kugwiza umwimbu nta bindi tuba dushaka kumva atari ivyo ukungene ugwaruka rushobora kugwiza umwimbu rukora ibintu kuva kera twibaza yuko bidashoboka hano mu Burundi burya nko mu myaka 2004 ntawe ari kwibaza ko ari umuntu yokora amareresi gusa hano mu Burundi turonse undi butumwa wanditse avuga ati mwiriwe mwese abo batumire uti umva ururimi ni jewe ariko ijambo n'uwo akaratwumviriza yanditse abo batumire uti tera imbere mu bikorwa byanyu turi kumwe murakoze cyane yego yitwa Ukibaruta Aloise Mugasekebuye urakoze cyane Ukibaruta Aloise uyu rero n'umunywanyi amatwumviriza iminsi yose mbese nabandi bakwiye kumigira ko akarorero none ko turiko turarangiza sigaye iminota mikeya kandi bataranaduhamagara hasigaye iminota idashika indwi kugira ngo turangize iganiro cacu maja mu makeya mwavuze muti twarakoze amareresi umuntu arashobora kubeshwaho n'amareresi byose twavyumvise kandi turagiye kumwaronsa ubushimwe bwa Festicab umwe agashimwe kamaresi magufi wundi agashimwe kamareresi maremare none ahubwo shimwe mwaronse ku bantu twabibonye twari utuntu mengo n'utuntu tw'udupapuro mugabo dusa neza none nyene
bifatiye kuri ako gashimwe mugiye kubandanya mukora gute aho gashimwe kagiye kubamarira iki mu buzima bwanyu mbega ni ikihe kintu festicab ni nuyuhe mugere festicab yoba yarabateye kugira ngo mushobore mu minsi iri imbere mushobore guca mugenda mukore na byinshi na byiza gusumba Lionnel festicab ifise abafasha benshi ego agashimwe festicab yaguhaye wewe kagiye kukumarira iki mu buzima bwawe no mu kazi kawe ako gashimwe rero festicab yampaye yakampaye imbere yabo bafasha bose ni kuvuga gukurikira nkeneye uburyo ntibizongora cyane ndegera pisi ngaho uburyo bwanje ari wakora muri festicab nkamubwira ati mariste yabo mukorana hama ngenda dodori wabo ndababwira ati mizo kuno navuga cyane agashimwe waronse kaya gashimwe ono filme ireresi yawe yabaye ya mbere baraguha akantu ndakita kabahasha ako kabahasha kagiye kugufasha gute ni keki nako kabahasha waronse kagiye kuguterera mu kazi kawe naguze ibikoresho naguze ibikoresho yego cyane neza cyane no kuvuga ubu nyamba aho rukora amasaha indwi ku munsi amareresi ugiye kongereza nyamba kubera ko waraguze ibikoresho ugiye kongereza gukora yego cyane donc tuvuga yuko festicab yaguterereye gukora gusumba ego yampaye ubwizigirwa niko navuga yampaye ubwizigirwa neza cyane Amédée nawe gute bo birasa cyane nako kantu ahereje ko nishimwe ati festicab yampaye ubwizigirwa ku munsi abari bahari ku munsi twaronka burya bushimwe je barabonye hariho umuntu wo aserukira yaje aserukira bank yitwa Interbank yaravuze ati uyu muntu azoze tuvugane ego kugira turabe ico twamufasha niyo jambo yavuze sinshobora kubivuga ko birebire kubera umubonano biracari ko biragenda neza kubijanye n'umubonano ico ni ikintu ca mbere naronse donc ico no kwita niwo mubonano audience ico ni ca mbere ariko haruhande yaho narabonye uwundi muntu yaje arambwira ati donc ibampaye gutuma abantu buguruka amaso barabona bwa bundi Amédée arakora hari uwundi muntu nawe nyene navyo nyene sinza kubivuga ko birebire haruhande ya bamwe nababwira dukorana yaje arambwira ati nta kuntu twokorana ko maze kubona festicab iguhaye ikihembo ko naciye kuraba filime ishusho y'umuntu asanga umwanditsi mwiza umurealisateur mwiza nta kuntu twovugana nawe turacariko turaganira neza ariko nashaka cyane umbarire kajya kabahasha waronse nivyo nagira ngereko ego neza cyane akabahasha narose jewe naciye ntabwo nkuko abantu bavyibaza ntabwo naciye ndagakoresha ngo suite ishusho y'umuntu canke iki naciye ntegura ifilme ireresi ntavuze ngaha nyene ariko izoza muri festicab nyene yo mu mwaka wa 2023 bivuze n'imiburi buri imiliyoni 12 z'abarundi ziko zirakumviriza no kwisi yose tuko turasamirana ireresi yiwanje zobirimwo kandi zobiri nziza gusumba ishusho y'umuntu si gusumba izindi sinigereranya n'abandi gereranya na jewe wejo neza cyane nukuvuga izoba ikoze neza gusumba simvuga ko ayo mahera ya festicab ari yazoyikora ariko ajya yarasunitse ku buryo ndonka n'inguvu zo kurondera hirya no hino no kurekora amahera yanje ngakora filime nziza neza cyane radio Kazoza FM ijuje kugwiza umwimbu tuko turumva kungene bano basore hano bariko baragwiza umwimbu mbese bagaca barushizaho mu gushaka kugwiza umwimbu bafashijwemo na festicab ubushimwe baronse muri festicab y'umwaka turimwo w'ibihumbi 2022 ikiganiro ni kuziko rero tukaba twegereje cyane aho giherera kubera ko amasaha nikatubwiye ati sha kubera ko abantu tubakunda bari ko barumviriza Kazoza FM reka tubaha ibindi biganiro nabo bandanye bumviriza rero nshimire cyane mu nkundire abatumire bacu ndagushimiye cyane Lionnel nishimwe kubona waje murakoze cyane kandi akwifuriza imigisha myinshi muri Kazoza zoshobore kuronka n'ubundi bushime bwinshi atari muri festicab gusa na murakoze cyane kundo nitwa gutumira uzogaruka ndibatse cyane gose manera kids wakoze cyane kutwitabura dutiza umwanya wawe tukwifuriza gutera imbere cyane nkuko uvyifuza nawe mbese urenzeho kuko wavuze uti jewe sinigereranya ku bandi nigereranya kuri jewe wejo hahise ubandanye usumba wewe wejo hahise
buri munsi murakoze cyane zoro nk'ubundi bushimwe bwinshi cyane murakoze cyane uri gusumba na festicab gusa ego cyane radio Kazoza FM yubahwe ego murakoze cyane Diogene Rukundo nariko ndabashikiriza ikiganiro kuziko cuno munsi hamara jatunga yari mu binga bw'ivyuma karadufasha turabashimiye cyane kubona mwari benshi rero mwariko muratwumviriza Imana ibahezagire mugira aho muba mwubahwe mumererwe neza mu byanyu hama mugire weekend nziza cyane ariko ntimwibagire ikintu kimwe ndabasabye ndabinginze bagenzi ntimwibagire kugwiza umwimbo bye jeragiza